Alright, nakoro tugenda tuba twamaze kwa twinjira mu higanwa cyacu cuno munsi. Ubona ko twamaze kwa tuninjira muri Black Friday Hip Hop ni Rubambo OG ni Igo Burundi. Ubona ko tugeze igihe cy'isahe 8:38. Igo Burundi ni cyagiye cyiza cyo kugira gute cyo kugenda turekura competition yacu amenukanye nabigira inzira. Utumeze gute Igo Burundi? No kwemeza twabwiye abara kuri Facebook yacu Black Media barabonye coming soon twatanze ya Black Friday Hip Hop ariko yaho turafise kuntu twe turahinyanyura ibintu ku mpande no ku mpande. Exactly. By the way muri studio tukumwe na Business Burundi umwe mu baraperi bari mu mujyi wa hip hop ngambwe cy'u Burundi. Niko bimeze imbere ko tubandanya byinshi cyane bwana Rubam. Numva tumanza tukamwakira akisantale. Umuraperi tumwakira nkuko, umuraperi tumwakira uko. Ugiye umujaniranye? Akamuzanye katarawe. Turamwakira uko nyeko tumwakira twagiye. Yeah. Bashe kandi bariko barankubita zirutse ngira nka 1 kilometer banciye imbere baciye basheta bariruka barusha n'imodoka kwihuta bari bambonye kumwe na wa mwana odeta bari kumwe yari yanzimanye n'amata yambiye kwa nkunda duhuriye kuri bata mama wiwe ndazi no mutwara gukata isire kufata ndi kumwe na odeta warankiriye gitanka buru kuntu no muta gira umunsi nzomubura nzoca nihimbugita yaga Rubam. Sikia na mimi. Na wewe. Amazina yanje nitwa Rubambo. Ugeze nami nanya no kubamba. Ndagenda koko je sindikibamba. Sikia kama dada kade kasa. Obose matena mandiga nasa. Black Fire. Ebana ye mugumizo twite twanyu wagufika bisasa vasho fetwa muraza kuza munatwa kwa 35 amajatana nicamajatana nicenda bwana BZC best rapper tukwagiye muri soza 19 n'ibicicende. Ego murakoze. Umeze bien. Umeze fresh. Ivya competition waravyumvise? Yeah. Uri ready? I'm ready. Yeah. I'm ready. Anyway, ndi besha muziki ndirimbo ngwaho besha muziki ndirimbo odeta murasi ndimo nyinshi yagiye arakora wanashima nyinshi zigiye zihagiza n'ingana zitandukanye ariko ambavu yaho ari hano kugira ngo bice mu gahogo live freestyle live abantu mwako batwakura rero sasa ucufasha uje no kuri YouTube yacu abantu bako batera commentaire kugira ngo tuze kubegeranya bose hamwe babata twumva so no kwemeza hari Business Burundi hariho kandi na Rich K no ko batanguye higanwa ryo kuno munsi wa gatanu ubona ko ni Black Friday Hip Hop niyo batanguye higanwa ryo kuno munsi wa gatanu ubu tuvugana turiko na Business Burundi at the house Black FM bwana Business uyumva gute kuba mwakino kintu the first time? Yeah, nimva neza ameze neza nezererewe se possible. Rubam. Je numva tutoteba mukorosi. Tubize ko. Je nibaza ko twoca tumukwakwa. Je nibaza ko iyo beat kwiye. Iyi beat. Ni kwiye. Dushemo California. Yeah, nta kibazo. All right.